Paseme yagira igishikirije kubyo twumvise mu binyamakuru aho umukuru w'igihugu yavuga yuko yababajwe cyane no kumva ikigega mpuzamakungu FM n'Ibanki nkuru y'isi yose bivuga ngo ko abategetsi bo hejuru ngo ari bo baba bari mu ikoresha nabi y'amafaranga y'agaciro. Twe twibaza yuko ahubwo igihambaye rukuraba ico leta yokora kugira aho kabi kabishe kagende karanganwa n'imizi. Ibyo tegeza ahubwo byokorwa kuko iyo utabikoze niho abantu bibaza ibibazo. Kuko urabona nk'ubu haraciye iminsi umukuru w'igihugu avuga ati hariho abantu baronse amafaranga y'agaciro bayatwara hanze bari Dubai hehe ngo baca bagenda barara bingene bazunguka barayakatisha barayazana ngaha ngo baca bajana ku isoko yindi ry'amarshe n'wana kujya ku isoko yo mu Kinywabi. None abo bantu batoye amadovize iyo liste ira ahantu irazwe, amaprocedure bakurikije muri BRB arahari, abari barongoye Ibanki nkuru y'igihugu barahari. Abo kubera iki batabibazwa? Kuko waronse amadovize utagiye kwerekana déclaration de mise en consommation, nukuvuga urupapuro rwo muri douane gwerekana ibyo winjije neza n'ibiciro bakaverifya byose nibiki bitabaye n'ibintu bica bigaragara. Aho rero ntitugwiba turaja kure ngo babandi bari hehe, ibyo n'ibintu bigaragara n'ubu nyene enquête yotangura byo rarabiheze. Byo kuvuga ngo twubafata cyangwa tugira gute birahari aho bohera harahari. Kandi kuva ico gihe Ibanki nkuru y'igihugu igiye mu biro by'umukuru w'igihugu abari baharama bo muri kabine barahari. None turiko turaja hehe? Ico iyo aho niho wo guhera. None tuvuga ngo ntitubamenya nibafata iyo liste yabo bantu babikoze bashobora kuba arabikorera utwabo babifatanya nabo muri politiki bo muri leta. None abikora twabwira barayihamwe Ibanki nkuru y'igihugu. Ikigira kabiri nibi biheruka kuba kuri w'Ibanki nkuru y'igihugu yahora aheruka kubogozwa. None vyavuye kuki ko tuvuga ngo nihungabanya ry'ubutunzi bw'igihugu, amakosa yabaye ari hehe, agahombo kabaye karihe, bijana n'ivyo nyene nimba yohera yere canka ibyo bamwagiriza ko tuti nibi ababikoranye naba. Reka ro enquête twabibonye urinze ubogoza umuntu kurya ukamakavuga ngo yagiye kwitaba mu biro ivy'iperereza. None suite iri hehe? Babikoranye n'abandi aho honyene ashobora kufutuka ibintu bitari bike. Ikindi kigira gatatu ni ukuvuga ko Ibanki nkuru y'igihugu bitwarirwa mu biro by'umukuru w'igihugu. Urumva iyo banki rero imaze gutwarwa mu biro by'umukuru w'igihugu akaba ari ni ukuvuga yuko amakosa azoyiberamwo aca ucumengo yatanzwe no mu biro hejuru y'umukuru w'igihugu. Urumva vyiza yonavayo kuko ukiguma y'ucumengo n'abategetsi nyene bayihaye amategeko yo gukora kumbure ibitajanye n'amategeko. Amakosa maze kwiberamwe muga yitwa kwirumiro y'umukuru bishaka tuti bwabundiro amategeko yibava hejuru kumbure kubarongoye Ibanki nkuru y'igihugu. Ico naco nyene cokosogo. Ikintu kanaco bimvira bati rero hacaja mu clientelisme bya bintu byo gukoresha kamwana amahugiro nk'amadovize. Reka telefone turayimenye ngaha mu Burundi ca kuri naka ca ku bushikirangaji naka ca ku muntu akomeye ugasanga amadovize yo muri BRB hagukurikiza amategeko urinda guca ku muntu ngo mvugira ngo gira ibi ivyo urazi kwa muntu tubimenyereye gushikira ibintu uca ipembeni nguciye kuri banaka ku muntu akomeye akaza gushikiraho nawe ugasanga n'amategeko nawe ariko kumbure arahonyangwa. Turetse nabyo by'ibituriro vyiraye urumva bica bimera nk'akajagari. No ivyo bintu byingena amafaranga amadovize agenda kuba importation ni ibintu twe tuzi nk'uminga twakoze ngo tuzi mu bisanzwe bigenda gute. Icambere Ibanki nkuru y'igihugu iba yigenga ikagira politique monétaire n'abahinga bayo, igacigira ico bita réglementation ihereza amabanki commercial amabanki y'ubudandaji. Abagwiza atunga bose bava bakagera babande bakora n'amabanki y'ubudandaji niyo bakorana. Hanyuma BRB muri réglementation iravuga iti ibidandazwa stratégique vyemewe kwinjizwa ku madovize y'igihugu nibi. Ico gihe BRB ati turunyikira liste tukayiraba. Si umu opérateur économique, si izina ry'umuntu ni uri karazana ivyo bidandazwa vyemewe ko ari vyo prioritaire. Si izina ry'umuntu uri karabikoreramo. Nimbavuze ati les engrais canke ibi nibi aho BRB mu mabanki n'ivyo bari ubwa mbere hagakoresha bita credoc canke remise documentaire canke ico bita transfert.
bafata ingendo bakavuga tuti priorité kugira bavalide licence modèle A nabaja kwivuza nabagira gute so ari we wese n'amamisho mbere yo kuja hanze akagabanywa cyane kubera bavuga bati hariho amavoyage yo hanze ingero zo hanze kumbre zaba ziri priorité. Ikindi berbe ikorana n'ico bita inzu yo hanze une maison d'expert irabiki kiraba ibidandaza bigira vyinjire mu Burundi vy'imporzo birakwije vyangombwa muri qualité iyo facture bagakontrola iyo facture ico giciro canditse nico kugira bivite sur facturation bakara ibyo biciro bakara kwambara kema yabaye ibyo bidandaza vyagiye vyajanywe nande vyambereke nande vyagize iyihe trajet inzira vyaciye mu bizoshika Bujumbura gute ambara kema yabaye rya kuri poro iyihe ivyo ni ibintu bya presi aho kajagari koja mu gute bakatuzana ama document kugira tubirihe iyo attestation kenshi ku bidandaza bizimbi tabonetse umuntu twashobora kumuri no twashobora kwebera kw'ibyo bidandazo byinjiye mu Burundi kandi atabeshe ku giciro ngwaze kwa certificate cyangwa umufurisera atexist atoba baho bari fictif ibintu bigacungegwa hama twageze bakamurihira ishobora kuba ari credit documentaire canke transfer ibyo byose byacanywe uzana amadokima yerekana ko bidandazwa bibaho vyinjiye kandi babonye na qualité yabo kwijanye n'igiciro kandi kwisi zirahari ico gihitwa SGS none rabere bigashizira hanama bakatari karabikurikiza none aho kajagari k'abantu bagenda batura amadovize bagira ikibidanazwa bitinjira ngo kaduka gute ntiyafate ngo bakubite ku ntoki ivyo vyarabakaye no muri yambaro ngo twari mu bibazo bikomeye amadovize atari financement zarahagaze abanyepolitike birwa barahara mu vyarusha amadovize agatunganywa neza urumva nibazi ko ico kintu gishobora guhinduka ibijanye naho na balance commerciale byo kuva yuko twemporota ibintu twinjiza mu gihugu birenze muri yaridi w'amadolari mugabo exportation ari nkeyi ibyo vyamye gutyo taux de couverture des importations par les exportations Burundi ntirigerenga 20% nokora abategetsi boza baramenya igihugu batwara ingene cifashe si vy'ubu rero ahubwo niba bavuga bati tuivemwo guti kuko ayo 80% yandi amadovize turetse ayo yinjira harave bayinjiza nayo wasanga leta nayo iheza ikazana avuye mu mfashanyo budgetaire canke izingurane ishobora kuranka credit diligence leta irashaka ati naronse ideni ndaje gufasha abaguza tunga biwanje ngira nkora amabarabara ngira ngire gute hanyuma ayo madovize afasha ma import export hamutuzi n'ibwisununura tuzoyasubiza ibindi bihugu niko bigenda canke abaguza tunga binjiza imitahe mu gihugu ivyo ni ibintu bisahiriza kugira amafaranga agaciro agwire leta rero ari politiki itegeza gushira kugira amafaranga agaciro agwire kuko exportation mu Burundi naho uraragira gute ubo zarasubiye inyuma ziri munsi ya 20% kandi stratégie de promotion des exportations nkizikihari bimwe bitamviro n'ama des affaires kugira abantu bexporter baronka amadovize mwe bashobora kugira transfer bashobora kuyagera ahandi ho leta ubuco twosaba Barundi nuko umurundi bashobora kuri ico yokora kugira ari ubuhinga afise kugira icakora hanze kugira amadovize yinjire ashobore kwinjira mugabo leta ibiyumva kufise uruhara rw'ayandi nayo yinjiza kugira no nifashe ko n'aba exportateur amafaranga yabo yinjira kuko niyo to igumye imeze gutya uwo exportateur azana amadovize uyayazana muri berbe hanyuma yashikana bayavunja muri berbe hageze kuyatanga bagaca bayihera abandi nawe akayabura wumva n'ikibazo kandi ari we yayinjije mu kuyatanga baca bayihera n'abandi kumbere kubitakenewe erega abantu naho babarira kubera hari abantu bihaye guko ibintu by'igihugu ari gwabo bonyene ata amategeko ari karakurikizwa abandi ukamengo bakumiriwe yani bakosora umwe ko abantu bangana ama-operateur économique bategeza kungana muri vy'amadovize n'abategetsi barangana kiretse amateka avuga tuti wewe urekuriwe ibi kandi bere bikabikontrola n'ahandi ho ibi vy'akajagari bizohaguma dusavye yuko izo ngoro zofatwa kugira turi batwita ngo abategetsi aha mu gihugu ngo amadovize yatunaniye kugira kandi ari make niyo yova hani yategeza kuba ngaho murakoze.